umviriza ijambo ry'Imana riravuga ngo ivyirabura birirabura ivyera birayera kuvy'ukuri ego kubitari ivyo oya. Nongeye kubaramusa amahoro ya Kristo Yesu. Amen. Twagiye twihuta tutabasezeye, twaronse visa dutevye aho twari kuyironkera, hanyuma duca tugenda tutarinze kuza mu rusengero. Twari twagiye muri Afrika y'Epfo, murazi ko tumaze imisi tujayo, hanyuma uyu muyaga wabaye ino warashitse hariya nabo nyene urabakunkumura urabagira iyo ndoyondo, ni wa mwera uvi bukuru ugacukwira hose. Ariko twarashoboye gusenga, Imana iradufasha. Hari hateye ibintu by'amacakubiri y'amamisiyoni, amacakubiri y'intara, amacakubiri y'ubwoko, ariko ivyo byose Imana yaradufashije, dusize bose bakoraniye hamwe begeranye. Ndazi ko mumaze kubimenya, hari abava ha mu Cibitoki, hari abava ha ku Musaga, hari abava ngaha mu Kanyosha, hari abava ngaha, bamwe bari barahunze ariko twarabagarukanye, ubu bose barashima Imana. Ndazi ko amakuru aragenda, mwaravyumvise. Dusigaye kuraba ko imbuto zama. Abantu bamwe baravuga bati haraho abantu twahora twibaza ko aribo bakijijwe kurusha abandi, mugabo nibo bari baturoze. None rero ko dusubiye kwegeranira hamwe, Imana idufashe ntidusubire gutana mu minsi ya nyuma, kuko turabona iyo tuca ko ari habi. Hariho n'umupastori yari yaragiye avuka ngaha Igihanga, hariho n'abavuga Ubutumwa bava ngaha mu Cibitoki, bava ngaha ku Musaga, bose twarabagarukanye. Mbere hari n'uvuye ino vuba yari yahuye n'imisozi myinshi, nawe nyene twaramugarukanye. Muri iki gihe si igihe cyo gutana, ni igihe cyo kwegerana. Imana ibahezagire cyane. Baratumye intasho rero nimuzakire mu izina rya Yesu. Nari najanye n'abashinga ntahe babiri bo kumfasha, kuko nta urubanza bene ubwo ruba rugoye. Twajanye hano na Pasteur Esther hamwe na Pasteur Bowazi w'Ibubanza, kandi twakoze ijoro n'umurango tuvugana n'abo bantu. Umunsi twabakira bose habaye akanyamuneza kanini, twarasangiriye hamwe nyuma y'uruhimbi, n'abatagiye ku ruhimbi baraturoreye. Twese twari dufise umunsi mukuru umeze neza. Icompa ntibiherere mu mahanga, nino bikazoshikaho. Ibikomere biri mu mitima y'abantu bikazokira, kuko naho abantu biyumya bakibagira ko tuzoja mu ijuru, iyo tuja ni hamwe, kandi uzojayo wese azoba akijijwe neza. Mwabiririmbye, navyumvise mubiririmba. Imana ntitorera, Imana ntiyirengagiza ibintu ibigororotse biragororotse, ibitagororotse ntibigororotse. Reka turabe ijambo ry'Imana ritoyi gusa ntidutevya, riri mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, igice ni ca kabiri, umurongo n'uwa 12. Turasoma dushikane harya hepfo mwumva ibirimwo. Ni cete candikiwe ishengero ry'iperugamo. Hano haravuga ngo, kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'iperugamo, utufise inkota ikarishe aravuga ibi ngo, Ndazi ahuba ko ariho umurwa wa Satani uri, kandi wumiye ku izina ryanje, ntiwayihakanye kunyizera no mu misi ya Antipa. Icabona canje n'umugororotsi wanje yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko mfise ivyo nkugayako bike, kuko iwanyu ohafise abakomeza inyigisho za Baramu, yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli,
ngo barye ibyaterekerejwe ibigirwamana bashakane. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'abanikorayiti nk'uko nyene. Nuko rero niwihane, nutihana nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nzobarwanya mbakubita inkota yo mu kanwa kanje. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwema yabwira amashengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi ataruzorihabwa. Amen. Tuvugane amajambo amwamwe yo muri iki cete. Muri iki cete ishengero ryandikiwe ni Perugamo. Si ishengero ry'i Burundi, kuko mu Burundi nta Perugamo hariho, ariko mu Burundi hariho ayandi mazina. Ariko ibintu bishobora kuba byari mu ishengero ry'i Perugamo birashobora kuba no mu ishengero ry'i Burundi. Yohana aravuga ngo umunsi umwe yari muri mpwemu, hari ku munsi w'Imana. Yesu aramwiyereka. Muri uko kumwiyereka aramubarira ati ibyo ubona n'ibyo wumva uvyandike. Hanyuma abarirwa kwandikira amashengero ndwi yo muri Aziya. Muri ayo mashengero ishengero rimwe ryitwa Perugamo. Biravuga ngo Aziya ntoyi. Ariko uravye mu mazina mashasha y'iki gihe, hari ibihugu bimwe muri kiriya gihe byari muri uwo mugabane w'iyo Aziya ntoyi, ariko hari aho usanga muri iki gihe hari ibice bimwe bimwe biri Buraya. Ivyo ntavyo ngomba kujamwo, nta ndondabihugu ngomba kuvuga, ariko ngomba kuvuga ubutumwa bwiza bwandikiwe ishengero ry'i Perugamo. Yandika avuga ngo uwanditse yarivuze, aravuga ngo ufise inkota ikarishe niwe yandikiye ab'i Perugamo. Aravuga ibi, ivyo avuga muvyumvirize neza, mu bice ku murongo. Aravuga ibi ngo ndazi iki? Ndazi ahuba. N'aba bantu bose bari ngaha, ubutumwa ni bwa uyu munsi, uyu yanditse araza ahuba. Kuko uyu yanditse yarabariye Yohana, aramwibarira ati ni jewe Yesu uwari yarapfuye none yarazutse. Yaramwibariye. Uyo muntu rero ngo afise inkota ikarishe ku banyeperugamo, ababarira ngo ndazi ahuba. Ahuba niho hari umugwa wa Satani. Ahuba niho Satani yashinze intebe. Ahuba acaributsa imiyaga ni myinshi, umuntu avuye mu mbeho akaza mu bushuhe bica bigorana. Hanyuma aravuga ngo aho nyene uba, aho Satani yashinze intebe, hari ibintu vyigeze gukorekeraho muri ya myaka wari ukimeze neza. Igihe umugororotsi wanje Antipa yicigwa iwanyu, wagumye umeze neza, wari uhagaze neza. Ntiwanyihakanye muri kijya gihe. Muri kijya gihe ntiwanyihakanye, wagumye uhagaze neza. Ariko warabibonye byabereye iwanyu igihe Antipa yicwa. Aya n'amajambo baronse message ikomeye. Ubu rero muri iyi misi hari ivyo ndakugaya ko bike, hari ibindi rero. Ayo mageragezwa ya mbere yararenganye, urahagarara neza, ariko muri iyi misi hari ivyo nkugaya ko vyadutse. Wasubiye kureka, wasubiye kureka. Hari ivyo muri ko muragira biri hari iwanyu. Hari abakomeza inyigisho za Baramu, yigishije Baraki gushira igitsitaza imbere y'Abisirayeli. Iwanyu hari abakomeza inyigisho za Baramu. Reka twibukanye inyigisho za Baramu
murazozisoma mu gitabo cyo guharura muri 25 uhereye ku murongo wa mbere ugeze kuri 9. Aho havuga ingene igihe bari bashitse ishitimu barahatebera maze igihe bahatebera rero batangura kwivanga n'abanyamahanga Imana yari yarabibabujije, batangura gusenga ibigirwamana, batangura gusambana, batangura kuja mu bitagira ikimazi, barandura. Imana irababara. Hari ikintu yakoze gikomeye, ibarira ngo abacamanza muzohasome murabe, irabategeka ngo umuntu wese nagende yica umuntu yagize ibi n'ibi, abo bantu bose banduye. Byari bikomeye. Hanyuma ngo ntimubice gusa, mubanikire ku zuba. Iyo Imana yashavuye ga iruca uko igomba. Muri ico gihe abantu bakiriko baraboroga bababara, baza babona undi mugabo w'umwisirayeli azanye umugore w'umupagana amwikoreye ku bitugu, amuzanye mwihema kumukoresha ivyaha. Hago kumuhereza ifine hasi aravuga ati oya, abantu bariko bararira, abantu banikiye ku zuba, none uwo abandanije ivyo mwisezerano rya kera murazi ryari ijisho kurindi iryinyo kurindi, afata icuma arabacumita arabatobekeranya. Uhoraho aravuga ati fine hasi urahwamitse uburake bwanje, iyo bitaba ivyo nari gukora ikintu ngaho. Mubiriza aha hantu muri iki gihe abantu baribagiye ko tuzoja mu ijuru. Ivyo bakora ubu, ivyo bavuga ubu, ivyo abantu barimwo mu mashengero ubu, ivyo barimwo vy'ijuru barashize ku ruhande. Ari umupasitori umwe kandi yari umupentekote w'iwacu, sindamuvuga izina kuko abavi wabo bicaye haje imbere yanje barambona, ari muri parake y'Ibujumbura, muri parake hariya ariko araburana. Yarakubita indahiro zimwe za kera, mugabo akibagira yuko abariko baramwumviriza, bariko barandika n'abakristo b'abapentekote bariko barandika ivyavuga. Amagorwa yagize rero ati muntu w'Imana kumenga usa n'umuntu asenga, ubundi kandi nakumenye we kumenga uri pastor. Tumviriza rero ivyo ubupastori hariya, aha turi muri sentare, abakristo biwe bakandika, none ko bari bajejwe kwandika. Hanyuma rero undi munsi akababona mu rusengero ati pastor, waratuteye ubwoba wa munsi wavuze ngo tumve baratanguye navuze iki, nari muri sentare. Muri iki gihe rero abantu baribagiye ko bazoja mu ijuru. Paulo yandikira Tito, bakozi b'Imana umva, Paulo yandikira Tito ivyo nibituraba, aramubarira ngo nkora nizigiye kuzoronka iki bakozi b'Imana? Ubugingo budashira. Ukora wizigiye kuzoba musenyeri no kuganza isi yose, ubugingo budashira. Naho wokunguka, naho abakristo bogomba bakabiguha ntavyo baguha, ariko naho boje inama ibi biduga byose biruze ngaha bakabiguha ati ngivyo turagushikirije jana, n'uyu munsi ntavyo wotwara, wobitwara gute? Wovuga ati aba bantu barambesha. Naho wokunguka ivyo mwisi byose ukazobura ubugingo budashira, ubatiri mutupu, vanité de vanité. Abantu bariko barapfubusa. Nimuze tugaruke ku gakiza twatanguranye mu matango. Reka gukora ivyaha ngo igihe kirabaye nabi, abantu bose barononekaye. None ko abantu bononekaye nawe uce wononekara none. None aho waza ntiwaje uri umwe ku gitse cawe uvuga ngo uje kurondera Imana. Ega kuja mu ijuru usufata na mende ngo tugende dufatanya amaboko. Umugabo azojanwa, umugore asigara, umugore agenda, umugore asigara, abana bagenda, abavyeyi basigare. Niko Bibiri yivuga si jewe. Umva. Hariho ibindi, hariho abakomeza inyigisho z'abanikorayiti. Inyigisho z'abanikorayiti murazizi, no kuvuga ngo n'abantu bigisha kugwanya urutonde rw'uburongozi.
bagaca bemerera abantu kwidegembya ngo bakore uko bagomba. Inama nkuru yabereye i Yerusalemu, uzoyisome mu gice cya 15 cy'ibyakozwe n'intumwa. Bavuga ngo aba banyamahanga bakizwa, tureke kubagora, mubabarire gukora ibi nibi. Muzobisoma muri 15:29. Nibakora ivyo bazokizwa kandi bazoja mu ijuru. Abo bantu ntibababeshe, ayo mategeko babashingira n'abaki ntibikunda. Iyo uri muri Kristo Yesu uridegembya kuko uri caremwe gisha. N'Imana niyo rutonde. Yesu yavuga ngo ndakora na data arakora, nkora ivyo data yantumye. Abifarisayo tiso ninde? Ati data n'Imana, ati wanguha turakuboha turakwica. Baramuboshe, baramwishe. Mbega yarazutse n'umwana. Nta kintu na kimwe mu by'abantu bagabiye gukora kizohagarika umugambi w'Imana. Warakijijwe, ijuru n'ubu riracariho, ndagufitiye igana. Aha maze imisi ndaba aya majambo. Umviriza. Warabonye ibyakorewe iwanyu aho Satani aba. Ngarutse kuri wa muntu w'iperugamo. Warabonye ingene umugororotsi wanje yiciwe iwanyu, wari wahagaze neza. None ubu wabivuyemo. Nutihana. Umva ni ijambo ry'Imana. Nutihana niko ijambo ry'Imana rivuze, nzoza kuri wewe vuba, kandi abo nyene bakuzimiza, kandi abo nyene wakurikiye nzobakubita inkota yanjye. Kuko hari ico ndabaronderako, n'amaraso y'umugororotsi wanje yapfiriye iwanyu. Reka gukurikira ibintazi, tumbera Kristo Yesu. Tumbera Kristo Yesu. Muri aba bantu baraha namba nkunda kubivuga. Umuntu napfiriye nagorora ukuboko. Nta uboneka kuko nta numwe napfiriye. Nta numwe nzojana mw'ijuru. Mugabo ngize intege nke kakagira umugwi uco nkurikira. None ninagenda nje kuzimu, mwese muri gihenomu muca mugende kuzimu. Vayo warazimiye, kurikira Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe yagukoye amaraso yiwe ku musaraba. Kristo Yesu niwe yakwemereye ijuru. Yavuze ngo ndagi ariko nzogaruka. Tugume ku nyugariro turaretse kwaza. Hanyuma rero muri ibi ducamwo, muri ibi bikoreka, muri ibi mubona mu kirere, muri ibi mubona bivugwa, ivyo byose n'ubusa gusa. Nta kizozibira ko Yesu azogaruka kandi akadutwara. Icompa ngashishikara neza, hanyuma nkaraba Imana ingiriye ubuntu ikanterura, nkaraba ko uzomfata amaguru kwe gusubiza hasi. Kandi compaga singomba ngo jewe gusa, oya na wewe. Duhuriye hariya twicaranye na Yesu turabana tutemeranira ino, kuko uko azokugirira imbabazi nuko azongirira imbabazi, uko amparurira nuko aguharurira. Jewe sinabizi byawe, nawe ntuzi byanje, ariko databuja aranzi. Guma mu mwanya wawe rero neza, guma mu mwanya wawe neza. Uhagarare neza mu mwanya wawe. Hagarara neza mu mwanya wawe. Hariho ibyanditswe bivuga ngo unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, nzomuha ibuye ryera risha. Kuri iryo buye handitswe ku izina risha, kandi nta muntu ashobora kurimenya atari uzorihabwa. Nico gituma ivy'Imana bigoye. Ntubigura amahera ngo bikunde, ntubigura ubukene ngo bikunde, ntugenda urarira ngo narakenye nico gituma nagiye muri ibi. Oya, Imana iragororotse.
irazi ko uri umukene kandi nta ubukene bwawe ntibunyiganza Imana n'ubutunzi bwawe ntibunyiganza Imana. Imana igoma ari Imana. N'ibyo tufise ntibinyiganza Imana. N'ubujuju ufise nta Imana ivyo byose irabizi ko biri uko nyene niko bitonze. Urushwa n'ubusa turi mu kugenda iwacu. Reka dusome mu gitabo c'Imana. Mwumve Petero nawe uko avuga. Yohana yaravuze ariko na Petero yaravuze. Mu cete ca kabiri ca Petero igice ca kabiri dusome 15 tumanuke dushikane gatoyo 20 15 na 16. Bataye inzira igororotse barazimira bakurikira inzira ya Baramu mwene Beyori umwe yakunze ingero z'ivyo kugabitanya ariko ahanwa ubugaba bwiwe hamwe indogo bitazi kuvuga yavugijwe nk'iryo umuntu ikabuza ibisazi vy'uwavugishwa n'Imana. Reka tugeze ngaha. Umva abantu benshi ibintu barwaye n'amaronko. N'amaronko. Kandi rero ngoma ndababarire. Aho jewe ndabubaha mwebwe mwicaye ngaha. Abantu ntibabamenye mwebwe aho mwicaye ngaha. Ntibabaza abantu bakoze b'Imana. Ndabasabe muzosenga Imana ibahishurire aba bantu murongoye uko bameze. Uhejeje kubavuruga no kubigisha ibitari byo baragusoma. Uhengeye rero bahejeje kugusoma ugaca ubasaba ibyo ubasaba ntibazoguhana intete. Azovuga ngo wa mupaganiwe uturondera kwiki ntitwamenye ko uri umupagani. Kera ntibavyibuka bamwe nariko ndigisha ingo abubatse ngaha kandi wari umugumwe w'abamama. Twari kumwe n'umupasoni yari umudiakonese ngaha yarakiri umwe Esther Apolina abakera muramwibuka. Hanyuma rero ndavuga ati umva mwese baraha murazi ko atawe nakoze ko Mwihane muhindukire. Hanyuma nza numva umupastor umwe mu bari bicaye ngaha inyuma turi kumwe araniha ngo hanyuma aragenda arabara umurongozi wanje uzobuza uwo mupastor ntazosubire kuvuga gutyo. Ngo none hamwe yobivuga hakagira ubugorora ati jewe warankozeko. Hanyuma umwungere aramubara ati none ga wabonye ingene yabivuze asariko. Uwo hava kagorora ukuboko nawe kwazoba ariho bizomenyekana niyagorora ukuboko. Mugabo tugiye kugenzura hirya kure dusanga uwo yaniha ntashobora kubivuga kuko muri we harimo kabazo. Abantu bamwe bakorera Imana baziritse. Hari ibyo batinya kuvuga kuko hari ibyo batinya, hari ibyo basiga amavuta. Umviriza ijambo ry'Imana riravuga ngo ivyirabura birirabura ivyera birayera kuvyukuri ego kubitari ivyo oya ugomba upfe ariko uzozuka. Kubera iki twoba imbohe z'abadayimoni twarakiriye agakiza? Kubera iki? Kubera iki? Iyo mvuye hariya narakoresheje akantu kameze nk'akabazo. Ndabaza abapastori nyandikira ibibazo. Wahamagawe ryari? Ivyo ukora ubona bihuye n'umuhamagaro wawe? Mbega ubona muri iki gihe uhagaze neza mu mwanya wawe? Mbega ubona iki? Baranyandikira ndabaza n'abavuga butumwa. Hanyuma ivyo nta zina nagomba ko bandikako. Nagomba ibishinga ntahe biba muri yo. Ariko rero abakristo nabo tumva abo bagabo twarabamenye ko twabamenye rero utagize icyo uvuga umva. Nivyo wasize uvuze cagihe twaranse kubikora kuko twari kubikorana nani. Ba pastor umuntu azihenda azoza aravugana nabo ibitari ivyo. Muravugana ivy'ubugingo bibubaka. Ntimuzobaroge nimwabaroga bazobamenya basha.
naona watu wote kimya. Amen. Jewe mva muri iyi misozi yaha muri rirare, mbonye abo muri rirare bagaca bagira urugo, ngaca ndabaroga, nkabarogesha uburozi bundimwo. Iyo naciye gukora hariya muri Rumonge, iyo naciye hariya hejuru, bambonye bagaca bagira urugo, nkabaroga. Umviriza, hanyuma ngaca ngaruka, ngaca nsigura ngaha rero n'abarozi. Baca bavuga ngo pasteur aratuyobeye, yaraye atubariye ibi none ariko aravugishwa, none avugishwa bikuraho ivyo avugishwa ko yaraye aturoze. Mwebwe bavuga Bibiliya irabasiga amavuta, mwebwe ishengero ikavuga ngo muri ntama. Ijya ni imvugo ya Bibiliya, muri ntama kwe. Ubu utarabamenya araja muri Mwemasenga bamenye. Umva, ndabafitiye iganuka. Ndazi ko muri iri shengero harimwo abantu bamaze kugira maturité spirituelle, bageze ku rugezo rwo gukura, naho atari abapastori, naho atari abaki, ndabizi barimwo. Kandi ndazi ko bamaze kwakira ijambo rimaze rizobajana mu ijuru. Barimwo ngaha, barimwo. Harimwo abagabo, harimwo abagore, harimwo abakobwa, harimwo abahungu buzuye mpwemu yera. Urakoroka uzuravuga ibitari ivyo, bazobigenzura kuko bararonse mpwemu yera. Hama bazobishira ku munzani, bazokumenya. Ahantera mpeza. Dusome icete ca Yuda, ni icete kimwe gusa kibanziriza igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana, kugira ngo ntikibagore kuronka. Ni chapitre imwe gusa. Icete ca Yuda ni igice kimwe gusa, turahera ku murongo wa 11 tugeze kuri 17, kandi ndasoma gusa. Haravuga ngo bazobona ibara kuko bajanye inzira ya Kayini, bakiroha mu buzimire bwa Baramu kubw'amaronko, bagahonera mu mugararizo wa Kora. Abo ni ivyubirizi mwisangira ryanyu ry'urukundo, iyo basangira namwe ivyiza. Nabungere biragira ubwabo atadusoni, n'ibicu bitagira amazi bikubebwa hose n'umuyaga, n'ibiti birumvye bitama vyapfuye kabiri, vyaranduranywe n'imizi, n'imifunda yo mu kiyaga isuriranya. Babimba ifuro y'ibiteye isoni vyabo, n'inyenyeri ziyerera zabikiwe umwijima w'umuzitanya ibihe bidashira. Umva, nari kubandanya, murabandanye namwe. Mwebwe ntimuzi gusoma. Umva, umvireza abantu. Abantu hari aho baruha. Ntuzoruhe mwene wanyu yatunze, aragatunga cyane. Umusengere gusa, azobe mu mutima mwiza gufashe gusa. Yega Imana yabigize uko nyene, yega ni wabirondera ku ngufu tuzobironga. Umuntu aravyara abana 5, 2 bagahezagirwa, abandi bakaja guca ingero. Uragenda bibaza Imana, ntubimbaze, ntavyo ndoshobora. Umwe agerera mu gatwe k'umusozi, uwundi akagerera mu kiyaya, kandi ntuzi uzohezagirwa uwo ari we. Aburahamu n'umuhungu wabo Loti baratunganirwa, ariko amasezerano yari kuri Aburahamu. Aburahamu aramutega ati, ngomba rero ko bibaye uko abungere bacu batanguye gutongana, ngomba tugabure igihugu. Niwatora iburyo ndatora ibumoso, niwatora ibumoso ndatora iburyo, uhitemwo. Abahungu b'uyu munsi bagomba guhitamwo n'abavyeyi batarahitamwo, bagomba gutunga ku munsi. Loti ngo ahagarara hejuru araraba, abona ikiyaya cerekeye Isodomu,
abona ibigera vy'amazi, amaragiro meza, icanya ciza c'amasho yiwe. Aramubarira ati umva jewe ndatumbera hariya muri biriya bigera biraba Sodomu. Aburahamu ati sawa, nanje ndasigarana ahasigaye ku misozi hejuru. Imana no ku misozi zoguhezagiriraho. Aburahamu aguma hariya hejuru, Imana igenda imuhezagira, Imana igenda imuhezagira, Imana igenda imuhezagira. Wa mugabo nawe nyamaronko, niko nomwita. Nyamaronko agenda arimuka ashingura amahema, arateba ashika i Sodomu. I Sodomu asanga hararoze, asanga y'abanyabyaha, kandi aho nyene niho byabereye nabi. Ibyaha biraba umunuko biraduga bishika ku Mana. Imana iratibura umuriro, mwawuririmbye, ab'i Sodomu barasha. Mugabo kubw'amasengesho y'umuntu w'Imana Aburahamu, Imana iribuka Loti naho biruko, yari uwo mu bantu b'Imana. Aburahamu arasengera umuhungu wabo. Ega haraho ubayeho ku masengesho y'abantu. Koso wanyu na nyoko kwanyu bakijijwe haraho bagusengera, wowe ntiwigeze ukizwa namo. Aburahamu arabaza Imana ati Imana, mbega hobamwo abagororotse 50, wowe turira igisagara toya. Aramanuka ati hobamwo 10. Aratabashika no kuri 5 barabura. Loti n'umugore wiwe n'abakobwa biwe 2 barahaguruka ngo bagende, ariko ngo akaguma jujura, abamarayika baramushika ati vaho genda, uhoraho agomba akora ibikorwa byo guhonya abantu batumva b'abanyabyaha. Ega nawe nyene ntiyashaka kuvayo, yaciye avuga ngo hariya ni kure, nagomba njisowari kajya gasagara kahajya, ndasavye Imana nje hajya. Mbega ko ari Imana yari yabigeze, iyo haba kure ntiyari kumurorera. Mugabe ico yaragiye gukora isowari ngomba ko kikubarira. Umugore nawe akaguma araba, akaguma kebeba, ahigize demiturungu araba inyuma ibibayeyo n'ivyo yakoreyeyo, aca hinduka inkingi y'umunyu ntiyasubira guhindukira. Loti arakomeza n'abakobwa biwe, bamara imisi mwisenga, aca agoka ku bakobwa biwe, avyara amahanga 2 y'abanyabyaha, Abamoni n'Abanyamowabu, kandi Ahimowabu nyene nibo bajimije ubwoko bw'Uhoraho. Uwo mwami w'Imowabu Baraki, uwo muvugishwa wa Mowabu Baramu, bakomoka he? Ku muntu uruvyaro rwahumanye. Numva umvereza tugira turangirize mu bice kimwe gusa c'Abaheburayo 4:12, duca duhereza igitabo c'Abaheburayo. Abaheburayo igice ca 12 niho tugomba gusoma ijambo ry'Imana. Igice ca 4 c'Abaheburayo, igice ca 4 umurongo wa 12. Hariya uwandikiye ishengero ry'iperugamo avuga ngo afise inkota ikarishe. Uwandikiye Abaheburayo nawe aravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta bw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira, kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko vyose vyambaye ubusa biragaragara imbere y'inyonga zizotubaza ivyo twagize gute bakoze. Ibi dukora vyose n'ivyo tuvuga vyose birafise ingero. Komeza ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Uri nugotwe niyumva ico mpema abwira amashengero. Umva, ndazi ahuba, ndazi bikoreka iwanyu, ndazi ivyigishwa, ndazi uko bimeze. Twuname imbere y'Imana. Twuname imbere y'Imana.
ntuhave wibaza ngo bizijana, ntibizijana. Ninde yakubariye ko bizijana? Imana ntirya igiturire. Ninde yakubariye? Ivyo bintu mazemwe imisi ntibizijana. Umunsi umwe umukozi w'Imana Elisa yari yajanye na Eliya yagomba kuja mw'ijuru. Hanyuma rero muri ico gihe ijambo ry'Imana riravuga ngo Elisa arabimenya arihorera, abarira Eliya amubarira ngo sigara ngaha kuko ngiye i Beteli turajana, ngiye i Yeriko turajana, ngiye kuri Yorodani turajana. Abiga ivyo kuvugishwa n'Imana baravuga ati uyu mugabo wewe upfa kugenda inyuma y'umuntu agomba kugenda. Arababarira ati pfa kundeka, ivyo nabimenye hari ico ngomba, erega sindahezagirwa, pfa kureka jewe hari ico ngomba, sindahezagirwa. Bashika kuri Yorodani azinga umutama na Eliya arajabuka, uruzi rwa Yorodani rurigabura, bajabuka hakurya. Hanyuma zabona yumva harageze ko agenda, agize gutya Elisa abona amagari y'umuriro, arateruye Eliya, umutamanura amukorokana arawakira. Ashitse kuri Yorodani agira ko akunda, arajabuka. Abantu bamwe baravuga ati ni ivy'ukuri wa muntu harabaye uvugishwa n'Imana. Ariko haba abandi bantu baramubona Elisa ariko araduga, ngo yari afise ubuhanza, ngo yari ameze nk'uko kuwanje, baramutuka ngo duga busabwa ubuhanza. Imana ica yikora ku bakozi bayo bitwa idubu, bari banyegeye aho hafi aho, zirabatabagura. Ivyo bintu mazemwe imisi ntibizijana, ndakurahiye, ndabivuze ndi imbere y'ishengero. Ivyo bintu mazemwe imisi nutihana ntibizijana. Umwami akugirira ubuntu akugwize kw'imbabazi, umwami akugirira ubuntu akugwize kw'imbabazi. Ivyo bintu ndazi ahuba, ndazi ivyo urimwo, ndazi ivyo ukora. Umva uko niko Uhoraho yambariye kukubarira ngo ntibizijana. Ariko uzihana uzohindukira. Hariho ivyanditswe vyera bivuga ngo azohabwa ibuye risha, ryanditswe kw'izina risha, kandi nta wundi azorimenya atari uzorihabwa. Ngwino dusenga Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugira dusenga Imana. Imana yacu iri ku ngoma. Amen. Tugira dusengera aba bantu. Emwe Imana ni nziza. Ego. Tugira dusengera aba bantu bose bari hano kugira ngo Imana yo mwijuru ibafashe. Pastor Mpawe nayo Joseph. Banzu dusenga Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimiye kuko uri Imana nziza kandi yera kandi igororoka. Turagushimiye ko ari vyiza kucicaye ku ntebe yawe y'imbabazi. Turagushimiye kandi umuntu wese kuvuze ngo urazahaba, ukamenya ivyo akora n'ivyo avuga n'ivyo yiyumvira. Mana yo mwijuru, ndagushimira rero ko ivyo vyose yo biriko birakore kubibona kandi uvyumva. Kandi ndagushima ko uri Imana iticiraho, uri Imana ikeneye ko abantu bakira ijambo ryawe bagaharirwa bakihana. Aba bantu bagufukamiye Mana kubw'imbabazi zawe nyinshi, imbabazi zawe zongere kuba bakomana. Hari n'ivyaha vyose vy'aba bantu bafukamye Mana, urakoze ku ijambo ryawe rivuzwe, umuntu wese akaba yumvise icyo yokora kugira ngo azoshike mu bwami bwawe. Urakoze kuvyo ukoze Mana. Yerega Yesu turakuzi, igituma y'amajambo yawe avugwa nukugira ngo ishengero ryawe ry'iki gihe ryezwe. Twumvise ngo umuntu ikizomushikana mu ijuru n'ukwihana. None umuntu wese ariko aratunganya umutima Mana, ndamusengeye yumva akayaga keza, yumva uguharirwa, yumva imbabazi z'Imana zimwururukirako, kandi umuntu aca urubanza neza atazosubira gucumura Mana. Urakoze ushishikare kuzana akayaga keza muri aba bantu, abantu bataye bumvise ko baciye urubanza rw'ivyaha vyabo kandi bagende bumvise kubahariye. Dusenze gutyo tuzi ko amaraso yawe ari karakora. Yesu umuntu wese yagufukamiye, ni muri rya zina rya Yesu Kristo niyo tubisavye, amen.
nuko abumvise aya majambo mwese Imana ibahezagire. mbega ntugomba kwera derere, hari inkomezi mu maraso, niyo gusa yoza ico givyaha, ayo marasa rakiza. Hari inkomezi zitangaje mu maraso Yesu, hari inkomezi zitangaje mu maraso